Yes, reka ndabaramutse kandi bivana mutumbere hose ni gwakunda tubakunda Black TV niho dusanga kuri YouTube, Instagram na Facebook usanga wandika Black TV ukanda ronga makuru atandukanye ava muri Buja Flavor Plus 257 in industry y'umuziki dutegereza gukorera dutegereza guteza imbere kwa yuko ndabizi neza umuziki utembere n'igikora giteye imbere kuko iravugwa neza mu makungu ahantu kakimenya. Anyway ni P kuri micro shaka tutwa gato ivyerekeye umuziki uri muri rusange. Musamubizi igiteramo cha Ali Kiba Ali K umuririmbyi ava mu gihugu ca Tanzania afise igiteramo mu Burundi. Ico giteramo cyazanye amajambo atandukanye vyaravuzwe gutandukanye biravugwa cyane ahantu ngaha anyinge igiteramo giteguwe amwe ngo giteguwe nabi abandi ngo giteguwe neza ariko ni Ali Kiba yafise igitambwa mu Burundi kitoshe kuba cyose icambere carabaye kuri arena ariko bukeye nticaba vyagenze gute. Arena yarakoze aronka abantu kuri arena kuri Squarepress Nyakabiga cabukeye caho arabura abantu bamwe bati ni kwera imvura abandi bati no si imvura na gato niba gushika imvura yagiye gwa saa 4 z'ijoro ariko gushika saa 3 nta hantu byinjiye mu gitama ati byo byavuye kuki vyagenze gute. Kitanda ndabibutse ko cyangwa abantu batandukanye harimo Sadbi Satoroma Bafre n'amabuye harimwo With Design harimwo P-Love akabamwe na Shani Queen n'abatandukanye bari muri ico giteramo. Ivy'icyo giteramo bimeze gute? Ni bombora hagati ya Sadbi n'abati giteramo cyo kimwe na Sadbi n'abafana biwe amwe no yitwa Mujasi Musamuzi yakoreye igano cyo Changamuka show chacha kuri Radio Rema FM singa mu Kigobe kuri Kibunowa Hotel Aliso zikora Rema FM. Ismail niyo nkurasaze amazi misi kere yaramufana wa Sadbi ko yakunda gufana Sadbi cyane akaramuvuga cyane mu bigano vyiwe vyinshi ariko ubonye karo umuntu wa mbere takumuponda bikomeye cyane sikuponda gusa akamutenya n'abafans niko Sadbi bayibona tibega zagenze gusa Sadbi nagashavu kenshi yanditse urujambo runini cyane kuri Facebook yiwe aho agaragaza akaba barafise kuri muziki w'u Burundi no ku bafanzi biwe agashavu kanini gosi gakomeye cyane. Ushaka kubimenya ja kuri Facebook yiwe ushaka kwikira canke nakatubasomene gatoyi then ndazi yuko ndugure twamugina Sadbi ati itangazo ku barundi bene wacu bene mugabo umwe intwari ziragwanywa ubutwari bugatsinda akenshi umuntu yitahuye arahinduka iyo bikenewe akareka gukora bimwe abona ko atanyungu bimuzanira eka agakora ico abona ko ikibereye kugira ngo abashe gushika ku ntumbero yiwe. Ibi ndabivuze ndabikuye ku kuntu sigaye nkora akazi kanje atawe mbangamiye kandi bikagenda neza kurusha za ngwano za kare. Gusa ibitiramo bikaguma biba vyinshi atawe ndiko nicira kujya foroma akora akazi k'igihugu kujya nyene umupolisi akora akazi k'igihugu niko nanje nkora inshingano zanje mugahagira umuziki w'igihugu no kuwuha ishusho ryiza. Mu ncamake nkorera igihugu kandi nkagikorera vyiza kugira kivugwe neza. Wali Sadbi ariko aravuga ivyo ushaka kubibona ushaka kuja kuri Facebook yiwe kabisoma vyose yavyanditse. Mfise ikibazo arabanda ati mfise ikibazo mbe ni kuki igihe cyose nkoze akazi neza ndabangamirwa cyane na bamwe mu bantu ntashimye kuvuga muzi kandi mubona. Kuva aho nsohoreye Romantic Sound EP ndabona cyane ibitero biza bingana eka ntivyaje inyuma gusa vyaje n'imbere ariko ntivyabujije ko nkora ivyanje mu mutekano atawe mbangamiye. Ni kangahe nama nababwiye yuko ubu mfise target imwe gusa yo gusohora
hanze y'igihugu umuziki wanje. Ni kangahe maze kubabwira ko ntafise target ku Burundi kuko sa n'uwumaze gutsimbatara, ahubwo igituma nkora ivyanje ari uko fise intumbero yo gufata umuziki w'akarere. Kubwanje ni iki muriko murafasha atari ukwirirwa muvuga bibi kuri jewe, ibintu bidafise akamaro na gato mu iterambere ry'umuziki ndondi, atari ukwama muvyuka munyandika ko ivyo mukeneye. Igiteramo ca Alikiba uri Sadbi abandi bavuga ati itabavuga ivyerekeye abantu bamufata nabi, abatifuza ko umuziki woshika kure. Bamwe nababwiye kuko mwamaze kubona amapost atandukanye niyo ya Ismail niyo nkuru avuga yuko Sadbi tikikarakora, ariko nkuko nkabizi akwika muziki cyangwa bakwika Novakia ari umuntu Ismail niyo nkuru yakunda Sadbi cyane akamaponda Fizo, kuko muravyibuka ko na Fizo ko muririmba mubwira ati nzogukubita bitandukanye nivyo yakarakora ubu onye. Sadbi yatamwe yisigura avuga ati je muziki nshaka kuteza imbere, ndavare muri Burundi ndatwa East Africa ko mu Burundi namaze gufata karere, abantu baramenye baramaze kuntabura. Igisigaye nuko muri East Africa naho bamenya, singene ko muga mu Burundi gusa ndiko no East Africa bamenya, si East Africa gusa, Nigeria, mu South Africa cyangwa Africa yose bamenya, kuko nayo mpamvu ndima mu Congereza. Mu interview twari gukora na Sadbi muravyibuka yavuze ati cisha kuri mu Congereza cyane kubera yuko nshaka gufata akarere ka East Africa hamwe na Africa muri rusagwa batawicongereza gose. Nigi yagutwa Romantic EP akajambo yavuze kamara nk'umuntu umwe muravyibuka yavuze mu Congereza, abashobora Bremi zavuga ati kukisa ya introducinze Romantic EP yiwe kayivuga mu Congereza ntavuga mu Kirundi urimi kwacu kakavukire. Yaciye avuga ati jewe nabikoze kugira ngo abanyamahanga bamenye ko ushaka gusura Romantic EP. Ico ndazi ko abarundi biza ubwenge ndazi barabitahura. Niyo mpamvu anyway ima kwisigura ivyo vyose yakiza kugitamo nyezina. Igitamo cyateguwe na DFTV irongwe na Define yagiye mu Burundi, kikaba cyashizemo uburyo na DJ Nchi wo kuva mu gihugu ca Nigeria sanzo mu gihugu ca Canada muri kano kanya, ko yagize press conference yavuze yuko ikagaragaza kura mu Burundi yuko ari isoko ry'ama business yakwama miteramo ati nabona bikunda zobana ko ibitamo bikoma komenga mu gicuti ikaragerageza kuri Alikiba. Anyway tubandanye n'igitamo nyezina kivuga iki bimeze gute. Yarabandanyije isabavuga ati igiteramo ca Alikiba cari icanje. Igitamo ca Alikiba cari icanje yabajije, nijateguye nije nagiteguye, nijira burije ko kiba ntari imvura, je kunzi yuko kitateguwe uko vyari bikwiye, ku buryo niyo cari kubura abantu atamakosa yari kuba amvuye ko navyo biva kudashigikira timu yabiteguye. Mwavyumvise ati igiteramo ca Alikiba nticari ciwanje na gatoya, jene natume mu bandi kagitamo sinabujije ko kiba sinari imvura, sinabujije ko kiba kandi ndazinze ko kitateguwe neza. Ari mzeze kugitamo kitateguwe neza Sadbi nanaza bivuga inyuma yo kubivugwa n'abantu batandukanye. So nabivuze ati igitamo cyateguwe neza nkuko bivugwa cyangwa bimeze bitunganije uko na promotion vyahawe, kuko nta support yigeze ironka ico gitera abateguye ico giteramo. Sadbi barabandanya ati ndi umuririmbyi w'igihugu, sinkorera umuntu umwe canke igice kimwe c'abantu, naho twagiye twicamwo imigwi abaririmbyi arivyo bituma umuziki udatera imbere, kuko muri twe tugwana no gusubizanya inyuma. Kimwe nta uzorenga ahari mudahindutse, hindura kuko twe twarahindutse, dufise izindi targets ziratwemerera kwama twishurana n'ibiteramo bito ataco bitugira canke bihindura mu muziki. Bifu canke inzigo ntizotuma umuziki wacu utera imbere, ahubwo uzosubiza hasi. Gusa nkeka kuri je bizogora bamwe kunsubiza inyuma, kuko ndi umuntu afise objectif kandi akora ivyo yateguye. Ndangije saba abarundi gukora mushigikirana, inzigo kuyihamba kirundi mwamengo ni hatari gukorera hamwe no guhuza intumbero kugira Uburundi butera imbere biciye mu bikorwa by'abana babwo.
rimwe na rimwe umuntu aba akwiye kuva mu gacerera akagira ico avuze abona ko kitagenda neza agakangura abiwe akabereka inzira nziza, ariko vy'ukuri sinitaye na gato ku bintu atanyungu bifise. Mumenye uwo muhanganye bitari bikwiye. Mumenye uwo muhanga bitari bikwiye. Nika jambo yarejeko atavuga ati murakoze haturudi nyuma tutasonga mbele. Beautiful link ngaho onye Sadbi achagia hashtag Sadbi kanda bitsa ko Sadbi ahinde ni izina kuri Facebook yiyo kayitwa Sadbi Satellite King, ubafise itwa Sadbi bisanzwe achagia hashtag Sadbi hashtag Indoto Festival 2021 hashtag Romantic Sound EP. Anyway, ibintu bikaba bimeze uko onye ku ruhande rwa Sadbi na Empire Avenue muri rusangi. Mamaze kuvyumva Sadbi yidogera abantu bateguye igiteramo n'abantu batandukanye. Ama commentaire nayo avuga iki? Ama commentaire uko avuga abantu ba commence bishavuga bitandukanye, bavuga ibintu biriya anye. Reka twasome gato commentaire then ndazi yuko bamwe abashavuye n'abandi babitahuye. Commentaire ayo witwa Still Boy yaciye twenga baga baca umugani mu kirundi bati wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga impimba ukabira nkayo impinga. Beef wakreye ni nyinshi cyane gose, ubu niho uje kwikebuka utubesha ngo warahindutse. Nimba mwarakubise swata reka kubeshera abubeshera guma hamwe kuko ivyagushikiye n'abandi vyo babako. Hama ivy'inzigo n'indero nke twabibonye vyovyo nawe ko atari ikirenga kuri wewe kuko kirazira kurenga ingazi. Mbega nk'uwo kubaza urwego uriko basiga ko wo kwishura ugwahe. Onu wa mbere abamutukanda avuga ati uni na uni Samira nkunda uriko urisigura ku bantu ngo tugufasha iki? Nimba wahisemo gukora akazi utekanye n'ubu bandanya utekane kuko ukore kuko kutuyagira ingorane zawe ntaco bitubwiye. Ikindi siwe uhura n'ingorane gusa kuko akazi kose kabamo ingorane. So nibaze kandi ko nimba wahisemo gukora mubanga n'ingorane zawe zigire ibanga kuko akimuhana kaza imvura ihise. Ndazi ko hari bamwe bubujije baza kuntahura nabi. Nahi Leo Frederic yaga abantu ntiwo babuza kuvuga muze wewe ico tugusaba no gukora ukwirikije target yawe ufise. Aho ugeze ubu uri ku yindi level itagereranywa n'abandi bantu. Empire tubasaba gukora nkuko musabwe mukora mutekanye, turi nyuma yanyu. Big up sana. Kevin Chris ndayizigiye umuntu yitwa Ismail mwikuremwo kuko nta kindi kiraka afise atari co kuvuga nabi. None nta kundi yobaho kuvuze nabi, ahubwo congrats kubona hariho n'abaronka akazi kubera wewe bakabaho kandi bakibeshaho. Wewe inzara nimbi pe, ariko Ismail n'umuhemo ku gihugu kandi abarundi turamwanka cyane. Mbere kuganje ndanifuza ko yopfa akareka kuboha impano z'abarundi ataho ari nyamushenzi nyene. Mwihoze akomeze kudahwa bizohera. Ubu mbona banamutuka ngo abireke nubwo arivyo bimutonze. Guys, posting nyinshi cyane zonoshaka guheza zose, ariko uzikeneye ashaka kugenda kuri Facebook ya Sadbi ukazisoma. Ali Sadbi kuri Facebook yakuye ko Satellite King uri Sadbi gusa ushaka gutora ivyo yanditse tukabisoma ata nko manzi nimwe. Yagize post avuga ati yakumuna Sadbi arikibe ko maina abentura avuga ati something new is coming
tubirekure cyangwa tubireke eske ni collabo canke was like nk'akantu bavyiyumvira atari vyo ntitubizi ariko ndazi byose muzona mu minsi za mikeyi cyane so abandamuzi kwikira Black TV ya subscribe na like na comment ya munsi mutubwire vyiza twubahereza bibi twubakuriramwe kugira ngo mundamunezeze gutsa n'amakuru tubaheza ava muri Black TV anyway ndakunda cyane ciao